murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri ibyo demara byose udemara inkuru ntincike gusa emwe ntayigucika kandi naho tuyumva en direct bazaguma bayisubiramo. oya reka kuvuga ko ari umunyarusangi yo ntanga kumva ko umusengezana wanje ari wagiye ko nyiganyeza ezini tati umviriza ariko umviriza hinge gato habaye iki baragutangaje byahavuye bigenda gute yo umviye nkuruye oya ntibishoboka ntibikundana gato reka uko minduru abanyabashobora gukora ikibaye. oya nibaze nibahamagarane bose nibaze baraba akamara amazi rusange ese ibyo bakoreye abo bagasera bari n'ibyo bakoreye amasozi baranyishema nzi ko tuzi ku mutwe numva hari kwarasha atamutse mbona waturiwe n'ibiki ubwenge buriko burayagamawe n'abariza turasadutse ubwenge bwawe bw'amafoto zewe mpava ndabusikira gute kudu ndeka turambaye ibara turabonye turapfuye mutekanye habaye iki avuga nabo ni bande urumvanye ibyo bintu sinshobora kugenda uko bigenda kose baca batanga ibyavuye mu matora mvuga ko hari amadayimoni ngaha bakamuhaririza oya nukuri kose ijoro ratuguye ko mawe karabaye ubwacu burarangiye hari amadayimoni mukampaririza nimba gakima yatowe shiraho intahishize mwana nta kundi ego nukuri nukuri jese ngene namubwira ari gutamba bataravuga oya karenganya ko gahira usangi kararenze kandi namandiko amatora n'igihiganwa n'ibintu bishika mwihiganwa naho rero nuko byama hahiganwa babiri hagati uyu umwe ni kuru nta wundi turagowe barengero turahoye ubugenaga turaherengete karabaye reka twihakire gakima ni waramutswa yizi ewe mafoza none hari ijya seme y'umuseruko nyagusemugwa n'ingwe atacabonye ujya ntacyo tuzomuronkana azotevye zine n'abarengero bose twese duherere mu manga erega ivyo ntavyuzuye mafoza reka gakima banza tware turabe ntumucire urubanza ari hagitoza tutaranabona ivyiwe gantuze ivyo gakima ntavyuziga mawe n'ivyo yakoreye umuhungu wawe waravyibagiye ivyo yakoreye igiti jewe sinavyibagiye aragapfa datwaye aragahura n'imisozi aragapfa yangahe utukane gantuze senge mafoza imani yawe kumva Ese commentaires ukuri yarikirisi barakwere Igo tujye kumashirikane babujesi ndabatora bakuru dirateri kwa mwami guserebura peti none duserebura muri aka gatondo we nawe reka kunira guzasha kuri je uyu munsi ni konje gashare ka muti mvuyiwe yadoya karoti kwikanda amabavu wabonye gakima yoba yadohemvye uya sumushahara ingo ni envelope ko dushimiye ko twamushikanye ku ntsinzi cya tugende peti yangu twende atari bro kiragira ukura emission shasha izo byo twagiye gukora no guposta ukora zigarukamo kubera iki kwe reka sha muti uya ndakubwire aje ubona gitangura journalism uya nayitanguye kubera ndayikunda ariko ko nagenda ndakora amakosa igo amakosa yo nyine mbona nayo kutugurira envelope tugabura ayo mahira ndio vyakazi vyihoze linda ndakubwire sha muti nukuri urabona bivanye n'amakosa nagenda akora sha burya naratahuye ko kumenyesha amakuru atari ikintu coroshe ariko igo nta kunureka kuguma wiyumvira amakosa y'akazi ukaza tugafurahira kakanoti kwego oya wangu hari amakosa nakoze atiricuka kibi mu banyarusangi kubera inkuru zidatohoje neza
ivyo birashika nawe yacu bigumamwo. None gamuta noreka kubigumamo gute? Kandi ubona yuko muri chocolate ivyo twama mu misi yo. Ira raba nawe ingene aya makuru dutanga abantu batukana umwanya wose. None wewe baza ko biva kuki? Aho batukana nuko niko bamye. Naho Imana ubwayo uza kukubabuza. Reka shaka ubu yitera amabuye. Base kutanganya. Achana nawo. Ngo twigire kwa Muhammed Peti amukwendi. Reka shamuti kubifata nk'ibisanzwe. Aha dukurikirana n'abantu benshi kandi muri buri twara bafise ibikomere bya kahise. Igo. Uwo kumva wagira ngo urumutama ndaki. Reka shamuti reka. Ufise ibyumviro biruhisha. Muti aje ubona nga ndico ndi kubera kanyenyeri wangu. Karabaye. Dusuye kwa kanyenyeri kandi. Reka shamuti reka. Aho ubona kanyenyeri ahora nyibutsa ko muri societe rusange. Ari kwirinda amakuru ajyanisha kuko bamwe urabona zibavyurida akababaro bakarondera kwihora abandi kwivuna bakwiye kurondera kwivuna kanyota kuko uravyumva ko iyo mitima yabo yuzuye umuntu wewe wimvira ivyota muti reka gufina shamuti ibi dukora sivyo manje none ngira ikino ibi sivyo sese urumva n'impamvu ko bigaruka ko cyane no munsi kandi zarenganye n'amatora yaraheze reka ndakuvuga so nataka nini aho ubonejo narabonanye na kanyenyeri cyasanga amani yaragunduye ko nkora habiri yayimenye gute ikibazo ni cari cyo muti ingorane nuko yasanze narataye akaranga mutima wangu yaciye asaba gucakura hagati ya na hari aha le choix est clair itse ko wagira unamusezeye urambya kutazorasubirayo reka naramubwiye nyene ashaka contre que nukuri ndakubwiza ukuri muti iyo tabiye stage je sinokotse nkora amakuru ayengamye nukuri nima kandi zingaruka yayo irega nta kuri turi ubigire yiko umwanya tugisatiro n'ubukene tujaho ibintu biri bro naho biruko ntibiryoshe na gato ikimbabaza rero man ubona desevye kanyenyeri sana man umva azoroke tuwundi amuforome wewe bakazoza gusa sivyo koga kimatsinza amatora turasezeye ubukene zimya byose kwa mwamizi ko ziraduhamagara we nta bindi uyumvira Icyo cyose we jegeza jegeza icyo cyose spesi wanje watevye we wari hehe nyakira sana ngebanze nkuru mu muziki hewe nyakira nuku munju we supe uzanya kago n'akayeri gaki uravyumva nawe yewe kuri uyu munsi uri hejuru nk'uyu ntari turaserebura hewe intsinzi nayitahanye jega kima urumva nijwi ko ryagiye n'ukuri aha kayeri rero ni gwawe aka kayeri ni gwawe aka kagwa nako ntakiwanja niko nizaniye kuko ndazi ko utogashobora urakoze supesi wanje gusa rero ego uno munsi oya nta furori ngera mu kanwa na uravyumva ihiraba iyi ntuyizi eka iyo urayizi oya da turayi iyi bayita champagne ma chère kampanye oya si kampanye nijya nahoramwe ego none niki super nawe yo ndatsinze urugamba rukomeye wa mugo aha rero niyo mpamvu ntashobora guserebura n'ikiyeri oya ntivyokunda birumvikana noba ngize ibisanzwe birumvikana no gusa jewe supesi nyagoro uko ndeha nuko nyene n'ukuri ntaco wakoze cyane kunyiyumvira ko ahubwo hewe reka dusangira kaniko sawa kajanye n'intsinzi kayeri ndagaha abakozi ntaco bamfasha ego n'ukuri hewe gakina uri umuhizikazi n'ukuri aha nyene izino gira inyiganzu ndumwe mama yagisaka n'abanyegereye mwese mugiye gushikirwa yemwe ndumva ndahiriwe hasi no kwibagira intore n'ukuri uragorora agapantaro n'agashati yego aha wabaye madame l'intendante uravyumva ko twamenyanye namwe ga yemwe nzopfa njya we mana we supe sabwe aha nzoca ngura impuzu yego nce ngura inzu hewe bishasha gusa uravyumva nawe jewe nzozaho gufasha gusohora zimwe bahora naye allez fasha garde robe nzoyihindura yose antuka zigukuye zose uratwara vraiment imana iguhezagire uzambara bishasha gusa imana iguhezagire aba banyitelefonesha nibanda bangira n'abamfelicita
aba ndabitaba hanyuma hinge tubanze tubiheze neza. Yego. Umva. Yo hinge nje kuri izine. Ndabipange neza. Kwanza ntanja no kuri sita ahubwo. Cimbanza nguri imodoka nshasha. Yego. Uravyumva? Yego. Akanahorana ntitugikwiranye. Akanigakwiranye n'amabanga mashasha ya gerante wa izine. Birumvikana n'ukuri birumvikana. Nahataco yaribaye. Oya karashaje. Nyene izine nyene byose bitegerezwa kuba bishasha. Bishasha. Birumvikana no twirabire kwanza. Sante. Yego n'ukuri. Ibintu bigiye guhinduka. Narise hora abipinga. Yego. Ubu ngiye kumwemeza. Utegahiwe. Mafi. Agiye kubona ko afise nyina rero. Urabona azogera ko avyara namaze gukora ku yambere. Nzoca ndamujana kuvyarira ahantu heza. Yumva. Yibarukire mu makondisiyo meza. Hewe ndabiza azoca nyemera. Yo gaki. N'umuzukuru azoraba ifoto avuga ati nari mfise mami. Ndakubwire gagaki. Imigisha yose uri kurabamwo urayikwiriye. Kuko wama wiyumvira kugira neza abandi. Yego frem. Inge ndakurabire. Oui, entre. Amahoro mbombo. Amahoro kati. Amahoro ne. Wowe ukorera ku isaha nk'izuba kabisa. Rega ntubahirije umwanya. Opfa byinshi ku mutumba. Coco kabisa. Narinje gusinya kuri ya PV y'amatora ya Jera wa izine. Okay. Ngiye nayihejeje kuyandika kabisa. Raba nimba hari ico peut-être ukosora hama utagikosora ko musucu usinya. Urya ivyo wanditse wega mbombo. Hari koza no bitora je. Woritora nyene kate. Nzi karamu nyabu nasinya. Kade, burya nta umenya vyose. Ariko nyene yakira ni wasinya amahopa n'amazi yawe. Oya nukuri ntabwo. Nagiye kuraba ku mutumba navyo. Okay. Ya mbega nyene. Nari ngenda kubajije. Ivya John bigezehe. Ivya John amatohoza aravansa neza. Tubandanya kumurondera tu. Rero abantu baridoga cane ku bintu vyo kubasaka baruhishije. None kadede babwire bakora buri natwe bw'ibirikana aho John yinyigije. Iriga turabizi neza ko ari ngahe nyene rusangi. Yaba ari ngaha nukuri mwaramufashe. Rusangi sinini. Kadede. Abantu bawurongoye ku mutumba baratsi neza iyo John ari. Cyane cyane bajye bagenzi biwe. Bibaye ngombwa kadede. We nk'umukuru mutumba. Bagirisha inama babwira mutange. None nta kuntu basi wokorana na bagenzi bawe mu karere kumwe mwabikora kuri cuma. Burya usanga yaravuye hano usanga kuva kera. Kadede. Ico ne kirimo. Imbibe ziracungewe bikwiye. Namwe ari gusohokera ngo asohoke. Oya. Nubuho nyine kwenda gasohoka n'umunota umwe gusa. Yoca afatwa. Ari kuko biri kose. Nukuri ngo zirarushe no gusakwa buri munsi. Kadete, gusaka ni operation zikenewe cyane. Twe ntidushobora kubihagarika. Hagoye nk'umukuru w'umutumba. Ufise urarukomeye kubibumvisha. Mbombo. Nukuri ntako ntagira urabizi. Ndabizi. Ariko imiragwe n'imyikomo nukuri birandembeje. None muzosaka abantu kugera ryari. Bihanganishe Kadete, imisi heze sisigaye. Ntomorera neza mbombo. Ko ndazi neza ko nja gushikira kwishura ico kibazo. Narirya babonye ko nazindukiye iwawe. Umviriza Kadete. John ntiyigeze ava irusangi. Kuko kumbibe hari hote masekiriza. Ntiyorengana. None mwaramenya aho yinyegeje. Vuba cyane John arafatwa. Hariho umukenyuro umushati ariko turakorerako. Imisi tuyiharura ku ntoke. Nyibirakabanga mbombo. Nta ni nkuru y'imvaho. Kadete, ivyo ndakubwiye birakwiye. Nta kindi nongerako. Emwe, aya matohoza ntazokoroha. Mukurindira kumenya uko bizokurikira, reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ariko kandi uko dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Mufatiye ku nsiguro igora haye kanyenyeri kw'ivyo akora muri Cukura TV ari kubera ategerezwa kumvira umukoresha wiwe Gakima. Mbega kuri mwebwe umumenyesha makuru yarakwiye kwifata gute imbere y'umukoresha wiwe? Intererano z'uno munsi katuzihere kuri Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Gitega muri commune Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga. Yagize ati umumenyesha makuru imbere ya shebuja yotandukanya akazi akora hamwe no guca amahera. Atakazi kose kaba gafise amategeko ngenderwa ko atayo rero
utegerezwa kuyubahiriza uko ari mu mvo yo gukora atatunenge tukuranga kuca amahera. Ati kenshi usanga uriko ukora uhengamiye amahera ku buryo nubwo shobuja yokubwira ibitari vyo ubikora ati kuko uba wishakira amahera gusa. Ati ibi rero birafise ingaruka mbi kuko abantu n'amakungu barateba bakaguhinyura bakamenya ko ivyo ukora canke uvuga ari kubera amafaranga gusa. Ati nayo iyo ukora akazi uko kari canke uko gategekanijwe ati biraguha amanota meza mbere ukanavugwa neza. Ati ugasanga ejo abandi bafise amashene manini bariko barakurondera bakanaguhemba amahera afadika baciye mu nzira nziza. Ati igoro rero namenye ko ikinyoma kimara umunsi kitamara umwaka. Ati ubu biragaragaye ko bwa bundi ari wacisha amakuru agumura kuri Cukura TV none agomba aca atakaza icizere kwa Kanyenyeri. Ati ivyo bizotuma atakaza akazi kuri Kan Web TV hama muri Cukura TV nahone amanyanga azoteba aja habona aca burimbwa n'imbwebwe. Yarangije hanura abantu bose bafise akazi kanaka kugakora bisunza amategeko akagenga batitayeho inyungu z'umuntu kanaka biciye mu manyanga. Ndohezi Rishari nawe aba neza na neza tumba wa Munanira muri zone Kivyuka muri komine ya Bubanza yagize ati ku kibazo ca Igoro na Gakima ati nuko Igoro yotohoza amakuru neza kandi atajanye nyabahururu akaba ariko arakiza izohiye kandi akamanza agatohoza neza ati ntateranye abo kizanije. Undi munywanya we yatwandikiye ari mu Kirundo Busoni ku mutumba wa Kwirikira mu Kigeri akaba yitwa Innocent yagize ati dufatiye ku kiyago cabajijwe umumenyesha makuru arakwiye kubaha umukoresha wiwe atariko tutibagiye ko akwiye kandi gutanga amakuru meza kandi azira gatosi atakuko amakuru atariyo atera ihungabana mu bantu atariko kandi gutambikiza sivyo na gato. Undi munywanyi yatwandikiye ni Manase ni y'ubuntu ava inyagasasa muri komine Tana aho yagize ati kubganje umumenyesha makuru yarakuye gukora yisunze akaranga mutima ko kumenyesha amakuru ati naho yoba impande y'umukoresha wiwe natange inkuru idatohoje neza canke inkuru canishamwo ngo kubera amaronko ati bakwiye kumenya ko amaronko menshi aziba amatwi ati kandi uheza kugoka ibigori bikera. Obedi nkuru nziza avuka ibujumbura muri komine Mugere ku mutumba wa Burima yagize ati umumenyesha makuru akwiye kwifata imbere y'umukoresha wiwe ati uri umumenyesha makuru umukoresha wawe akakubwira ngo ushikirize inkuru irimwo akanenge ataho rero naho kwitondera ukamusigurira amaranga mutima yo gushikiriza amakuru atariko ukanamusigurira mu rupfasoni umubashe ati yanse kuvyemera akazi akagomba kanagaheba akasambura ikibano biciye mu gushikiriza inkuru idahumuriza bamwe n'abandi na karabarundi barayemaze bati uheza kugoka ibigori bikera. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ndikumana Serapi batazira Love Bof Abubakar akaba avuka mu ntara ya Bujumbura muri komine Bubanza muri zone Musigati ku mutumba wa Kanazi mu Nyabitore ariko no musaka abangaha mu gisagara ca Bujumbura ku Buterere akaba ari n'umuganga yagize ati umumenyesha makuru yarakwiye kwifata neza imbere y'umukoresha wiwe atariko agakora ibitegerezwa kandi vyiza vyubaka atariko iyo umukoresha kubwiye ukora ibintu bishobora kugucafuza bikanagukwegera uwo mubwira ko ivyo akubwiye atanyungu vyotanga kuri bose maze akwankiye ukamubwira ko woheba ako kazi kubera iyo umuntu akora neza ibikorwa birivugira ati maze n'abantu bakakuvuga neza ati murazi iyo ukora ibintu bibi urarengana abantu bose bakajyana inzara ati umukoresha n'umukozi nibabe magabo maze bakore ibizana ituze mu bantu atawanga wanguha ati kuko kuri guca mu ziko ntigusha. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muheje gukurikira. Akabazo nakagakurikira dufatiye ku kwicuza kwa Igor. Mbega amakuru adatomoye arashobora kuvyura ibikomere vy'akahise? Ndasubiramwo dufatiye ku kwicuza kwa Igor. Mbega amakuru adatomoye arashobora kuvyura ibikomere vy'akahise? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 hama duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko ca gice c'amajana 921 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho utaha. Cari gikino murikira ukuri.
Murikira ukuri ni iminsi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.